mwese inshuti z'Imana aho muri mu micungararo y'isi. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kwigira hamwe indongozi. Reka muko dutangura twiragiza Imana. Turagushimira Imana nziza, turagushimira ko no mwari duhaye kugira ngo tuzigure ivyanditswe vyawe vyera. Turaguhaye karibu rero mwigisha mwiza, utwigishirize udutahuze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugeze ku cigwa ca 12 kitubwira ngo guhangana n'imirongo igoye gutahura. Mwa kino cigwa co kwisabato ku mugoroba igenekerezo rya 13 Ruheshi mu 2020 tuzokwigira hamwe muri bimwe muri Bibiliya canke se nk'imirongo ngigoye gutahura. Mbega tuvyifatamo gute mu gihe dushikiriye umurongo tumva tudatahura neza? Baraduhaye ibisomwa by'icigwa cyo muri Yinga dusanga mu cambere ca Timoteyo kabiri ku murongo w'10 kugera ku 15, icambere c'ingoma 29 gushika ku murongo wa 17, Yakobo 4:6 kugera ku 10, Galatiya 6 ku murongo w'9, Ibyakozwe n'Intumwa 17 ku murongo w'10. Ayo n'amasomo azodufasha kwigira hamwe kino cigwa cyose kugira ngo turabe ingene twifata tugeze canke se duhuye canke se dusomye umurongo tudatahura. Mbega tuvyifatamo gute? Birakuze ukwizera kwacu canke se kugabanura? Tuzobirabira hamwe rero nk'inyishu nziza itomoye ingene tuvyifatamo. Hariho umurongo wo gufata ku mutwe batwandikiye uvuga ngo mwiyumvire yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data mukundwa Paulo yabandikiye uko ubwenge yahawe bungana. Yagenjeje aco mu vyete vyiwe vyose, aho yavuze ivyo muri vyo harimwo bimwe bigoye itahura, ivy'abatungu badakomeye bagoreka, nk'uko bagira ivyanditswe bindi bakihamagarira guhona. Ayo majambo tuyasanga mu ca 2 ca Petero 3 ku murongo wa 16. Mwa kino cigwa rero co kwisabato ku mugoroba cibanze turabona ko neza hariho rino jambo baduhaye. Rino somo dusomye mu ca 2 ca Petero 3 ku 16 biragaragara ko neza mu vyanditswe vya Petero n'igihe Petero yandika yagerageje kwerekana ko mu vyanditswe vyera harimwo bikeya bigoye itahura. Mu gusigura rero abigisha batandukanye ugasanga bimwe abadakomeye mu kwizera barabigoreka, ariko se tuzorabira hamwe neza inyishu nziza itomoye tuba dukwiye gutanga tugeze imbere y'umurongo cyangwa se dusoma ijambo tudatahura neza. Umwanditsi yarabandanije arandika ngo mu gihe turiko tuvuga ku makete y'ubutumwa bwa Paulo, Petero yandika avuga ko muri yo n'ahandi mu vyanditswe harimwo ibintu bimwe bigoye gutahura. Ayo masomo canke se ivyo twabibonye mu ca 2 ca Petero, ayo majambo aragoretswe canke arahotowe n'abantu ataco bazi canke abatagiraho begamiye bakikwegerako guhona. Petero ntavuga ko ibintu byose ari amananiza gutahura, ariko bimwe muri byo gusa. Bisigura ko neza mu vyanditswe vyera, nkuko ino ndongozi yari kiratubwira ngo ni gute ivyanditswe bisobanurwa. Bisigura yuko mu gusobanura ivyanditswe ngo harimo batunga badakomeye mu kwizera, bashikira ivyanditswe bimwe bakabigoreka bakabisobanura uko bishakiye. Ariko mwa kino cigwa tuzoraba inyishu nziza dukwiye gutanga mu gihe dushikira ivyanditswe cyangwa se dusomye ijambo tudatahura neza. Umwanditsi yarabandanije atwandikira ngo kandi ibyo turabizi ko neza mu vyanditswe twiga cyangwa se twigisha bishika ugasoma icanditswe kimwe aha ikindi hariya, ariko bikagora ingene ubuzi ivyo vyanditswe. Ni gute wifata imbere y'ivyo bintu? Ni gute ivyo vyanditswe bigukura mu kwizera cyangwa se bikakongereza? Niyo mpamvu rero nk'uko kuntu duhura n'ivyanditswe tudatahura cyangwa se bikatugora isobanura, tuba dukwiye kugumana ukwizera tuba dufise, na cyane ko tuzosanga ko muri ivyo bike bigoye itahura ari bike mu vyo dukeneye kugira ngo dukomeze turabizigirwa imbere y'Imana. Umwanditsi yaratwandikiye niko biri ko hari ivyanditswe tudashobora gutahura ahantu hamwe canke ahandi. Twese twarabiciyemo cyangwa se turabyumva cyangwa se turabisoma mu bitabo bitandukanye. Niyo mpamvu iyi ndwi tuzotereza amaso, ariko
atari cyane ku bisomwa bitoroshe, ariko hakaba hariho n'impamvu yuko bitoroshe na gato. Nk'abaronderana ukwizera ukuri gukomoka ku ijambo ry'Imana, turashobora kubikorerako impera n'imperuka. Bimwe muri byo bigoranye bizotorerwa umuti niyo mwijuru. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu rero mwa bino bisomwa byose uko tuzokwiga kino cigwa, tuzohura n'amajambo cyangwa se ibisomwa byatugoye gusobanukirwa cyangwa se byatugoye gutahuza, dushatse kubibuza n'ibindi. Niyo mpamvu rero ibyo bisomwa cyangwa se duhura nabyo ntibikadukure mu kwizera, ariko noneho dukomeze twizeye dushikamye, na cyane cyane ko ino ndongozi yari kiratwereka ingene ibyanditswe bisobanurwa. Twarabonye nk'akamaro gakomeye k'ijambo ry'Imana, twarabonye ko ijambo ry'Imana ari ryo ridutunze, ari ryo ridutungana, rikaturera, rikadushikana ku kugoroka kose gushitse, nk'uko mu cyambere cya Timoteyo hagerageje kubitubwira. Icya kabiri cya Timoteyo 3:15 ugasoma kugera ku 17. Ibyanditswe byera bibaye kugira ngo bidutunganye kandi bitugirire ikimazi, noneho kugira ngo umuntu w'Imana abeho ashitse afise ibimukwiye byose. Nayo mpamvu rero ko twumva ko ibyanditswe by'Imana ari byo biturera, bikadutunganya, bikadutoza n'indero nziza. Nitwahura rero muri bike, nk'uko umwanditsi yatwandikiye ati ibyo tudatahura ni bike, nitwahura n'ibyanditswe bike muri ibyo bikatugora itahura, ntibizodukure ku kwizera, ariko tuzokomeze twizeye dushikamye. Ibyo bindi nabyo ijuru cyangwa se Imana nizo bitorera inyishu, nk'uko umwanditsi yabitwandikiye. Umwanditsi yarabandanije atubwira ngo hamwe n'ibyo igice kinini cyane cy'ibisomwa bya Bibiliya ntibigoye naho biruko, kandi ntibikenewe ko twemera ico gitigiri gito c'utugorane ngo tube twoca intege ukwizera kwacu mu cubahiro n'igitinyiro c'ijambo ry'Imana muri rusange. Imana nihabwa icubahiro. Byanditswe Imana yaduhaye, nubwo bigaragaye ko neza harimwo bike tudashoboye gutahura, ntibisiguye ko bigomba kudukura ku bubasha bw'Imana, ariko dukomeze twizeye Imana, tuyizere utwo dutoya turimwo cyangwa se duhura natwo, nk'uko tuzobona muri ino ndongozi. Ntabwo dukwiye gutuma tudaha icubahiro Imana ikwiriye, ariko noneho twizere ko ariyo nyene byanditswe, kandi ko ariyo nyene Bibiliya, ko ariyo dukwiye kwizera iyo nyene. Ibyo tudatahura ikazobidutahuza. Mwa kino kigwa rero cyo kwisabato ku mugoroba, guhangana n'imirongo igoye gutahura, turabonye uburyo tuzobyitwaramo muri iyo mirongo, kari kugumiza twizeye Imana, ibyo tudatahura Imana ikazobidutahuza mu kwizera. Reka rero nshimire mwebwe mwese mwagerageje kubana nacu mwa kino kigwa cyo kwisabato ku mugoroba, aho muri hose mu mpande zino z'isi. Imana ibahezagire. Reka rero mu kurangiza kino kigwa dusenga Imana. Turagushimiye Mana nziza, turagushimiye ku bukuru n'ubuhambazi bwawe Mana watugiriye, turagushimiye ku rukundo watugiriye, turagushimiye mu byanditswe byawe byera ko waduhaye byinshi Mana, kugira ngo bidutunganye bitugeze kugorokanya kure. Nubwo habonetse ko neza harimo bikeya byo tugora itahura, ariko birabonetse ko neza dukomeza tukwizeye kugira ngo ibyo tudatahura aba ari wowe kubidutahuza. Turakwinginze rero kugira ngo ubidufashe kandi udukomereze ukwizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwari kumwe na mushiki wanyu Ntiranyibagira Francine. Imana ibaheze.